Sagara cha Deriba arangira Deliverance nukuri yarangiye Deliverance ndabohoka acambwira ni genda wiruke ku mucanga ndagenda ndiruka ndumva umunezero udasanzwe kubona nshobora gukora ibintu nashobora gukora kare umva asha ndabohogwa jewe wese hama cava ngaho onye nza muri Swede ngeze muri Swede ubuntu bw'Imana nigitangaza cyane kuko nk'ujya nakubwiye ko nawe mfise contrat meza abiri chiki umwaka equipe yari ya nyuma nashise ngaha equipe yari ya 15 mu equipe 16 bari bamaze guta icizere bava match 6 muri match 6 twasinzemo zitanu dusindwa imwe gusa equipe iba irarokose gutyo ha mu mwaka ukurikira ijya equipe nyene yagomba ikoro ikiradoga mu cicaro cyambere atari Imana nta wundi muntu yokora ikintu mwene nicyo ni ubuntu bw'Imana. Bakunzi ba Action Vibes TV turacari muri special Coupe du Monde igice ca kabiri kumwe n'umukinyi akina ku rwego mpuzamakungu Frederic Sabiyumva alias Ferre azwi cyane hano mu gihugu ca Swede kuko umugwi ukina mu gice ca mbere muri iki gice ca kabiri rero twagira ngo dutandukire ikibanza cy'ukwemera ikibanza c'Imana c'ubuntu bw'Imana mu rugendo rwiwe gushika uno musi niyo bivuga byose ariko mu ncamake naje turiko turaganira dutegura iki kiganiro numvise ko ari umukinyi yemera neza yuko itinerere yiwe inzira yiwe yayiciriwe n'ukuboko kw'Imana none Fere mera nk'ubituyagira no kuri Action Vibes TV kuko tuvuga tuti kwemera kuvyara ubuzima ku by'ukuri aho ngeze uno munsi no ku buntu bw'Imana kuko iyo atari Imana sinari kuba ngeze ngaha mugabo nari mfise indoto yo gukina Iburaya gukina mu equipe akomeye y'Iburaya mugabo hari igihe byageze mbona ko indoto zanje zitanguye gutakara igihe nahura n'ibikomeye igihe nakina muri Afrika y'Epfo mejeje gukina Coupe d'Afrique narahuye n'ibikomeye nacyo mu bikomeye cyane ngira imvune zitandukanye bituma yuko icizere cyo gukina umupira gitangura kugabanuka kubera numva nshaka gukina mugabo nibinkundire ko nkina umubiri ntukurikire urumva byarambabaza cyane kuko nabona yuko ku myaka ngeze ko nihare bwagere ko magareke iby'umupira w'amaguru mugabo iyo wumva ko umubiri utagukundiye wacumva none ngire gute umuntu atatangura kwiyumvira ubundi buzima umuntu utangura kurondera ndatangura kwiyumvira mbega ko ndinga muri Afrika y'Epfo no koriki kandi nangura kwiyumvira mbega no umudandaji no gira ibintu mwene bitandukanye mugabo kumva yuko muri wewe indoto ufise utarazishikako urumva rero ebane hageze harumvuga ati biranse nagerageje nja ahantu hose kwivuza urumva ngerageza bandangira imiti Kirundi ngenda kurondera abafasha muri Kongo muri Tanzania za Kigoma hose ariko sina hose naciye sinaronse gukira mugabo umunsi umwe Imana irangendera ngira ubuntu umunsi zo kugenda kwibagira hari umunsi wa gatandatu turi muhira n'umugore wanje n'umufasha wanje ndamubwira yuko je ngomba guhagarika iby'umupira w'amaguru ko mbona byanse ndamubwira ati je mbona kabisa iby'umupira w'amaguru no bihagarikira ngaha kuko umubiri n'unkundira urumva kuko nagenda ku baganga bakandavuga ati twe tubona umeze neza nangura nufise mugabo ngiye gusa mu kibuga bikanga ndambwira madame ko twagerageje imyaka gushika kuri 2 hose avuga ati nukuri je ndarushe reka ngarukire ngaha mugabo cyambwira ati hari ikintu kimwe ngoma nkore mvuga ati kandi ndaza guikora ndaza kukubwira cyangena mu kabati ngiye mu kabati ndatora urabona ko hari imiti bagoye kwivura ikirundi aho babara ugashiraho babara canke hehe umva ndagena mu kabati hose ndakwega ibintu bari bamaye byose ndabishira ngaho ndambwira madame ngibino bintu byose ndabishaka umucana ndabiturira mbwira madame ni ureje ngo mfate decision
je ngoma karere yanjye ndashiye mu maboko y'Imana kuko ndazi ko Imana ishoboye nimba Imana yapanze ko karere yanjye yagarekera ngaha reka bigukomye mugabo nimba Imana yampangiye yuko mbandanye ndazi ko ifise ubushobozi bwo kubikora amen hama ndaryama cyanjuka saa sita z'ijoro cangira iryo sengesho ry'iminota 5 uko nyene mvuze Mana ni wamaye notara nimba ushaka ko mbandanye reka mbandanye urafise ubushobozi bwo kubandanya mugabo nibwo wapanze ko kare yanje ihagarikira ngaha ihagarara mugabo na bushobozi na muntu numwe afise ubushobozi bwo guhagarika karere yanje atari wewe vyuko umunsi ari ku wa Mungu dimanche ndagenda gusenga ngiye gusenga cyangirirwa ubuntu barahamagara umuntu atabwa ko umwami n'umukiza hama cyasanga nahagurutse ashiyo munsi nyene ndakira umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwanje uyo munsi nyene karere yanje abo football yanje karere yanje akivukira ngaho nyene uyo munsi nyene nkirengana isengero nkiva mu rusengero naciye ndonga appel ya equipe yo nga muri Swede mu agent yariko arandondera avuga ati abantu bakora kurondera ingwino bitabo bumvirize candagenda tavuga ati nivyo ndagenda turicara ndabumviriza hama bacavuga ati we tubwire ryari ushaka kuza candagenda hariya anye urumva byabaye ubuntu bw'Imana nyene kuko avangaho onye sinashobora no kwiruka ndenge nkaje sinashobora kwiruka sinashobora kuva ngango shike wari wakongatanye umva nari bloqué amaguru ni yiruka sinashobora gufata umupira ngo ndawutere ngo renge haje anye sinashobora kureza haje anye umva nana kintu kimwe nashobora gukora kwiruka ni byankundira mugabo Imana ingirira ubuntu kuko Imana iyo ukoreye ubuntu iyo ihaye kibanza mu buzima bwawe nabwa abari wewe kandi ikiza muri wewe ikiganzira mu buzima bwawe si jewe nkibaho ni Kristo aba muri jewe icyo jambo ni jambo rikomeye cyane kuko si uwo ubukibaho ubuzima bwawe ni Yesu abafise kandi rero Yesu afise ubuzima bwawe n'ibindi byose bica bikurikira umva kuva ntangura aho onye niyo Imana shine kuko igena mwakira Yesu umwana mukiza agena sinyo kontra si kuvuga ko bwabo bare bwace butaka ariko Imana yakindonderera umuntu umupasiteri abadirba urumva ambwira ati genda kuri no muntu urumva niwe aza kugufasha kugusengera hama agusengeye ndazi bizahera urumva hama cyangenda ko pasiteri urumva Imana afite inzira zayo kubikora urumva iyo nimero bare baduhaye nimero y'umupasiteri tumvise ko asengera abantu haheze amezi 2 mugabo madame arayinza ndambwira ati sinavyitaye mugabo meze kumakira Yesu umwami n'umukiza sinzi ijambo ryaje muri jewe kujya nyene umwuka wera akora mu bantu avuga ati ebane madame ari nimero baduhaye ya pasiteri asengera abantu bagakira ndashobora kwironga nimero ndamutelefona ndamusigura ingorane zanje pasiteri avuga ati ingo hino mu gisagara cya Dirba ngiye mu gisagara cya Dirba arangira deliverance nukuri yarangiye deliverance ndabohoka acambwira ni genda wiruke ku mucanga ndagenda ndiruka ndumva umunezero udasanzwe kubona nshobora gukora ibintu nashobora gukora kare umva asha ndabohogwa jewe wese hama cyava ngaho onye nza muri Swede ngeze muri Swede ubuntu bw'Imana nigitangaza cyane kuko nk'ujya nakubwiye ko nari mfise contrat y'amezi 2 chiki umwaka equipe yari ya nyuma nashise ngaha equipe yari ya 15 mu equipe 16 bari bamaze guta icizere bavuga ati ingo nawe ubwira turaba sicukura kuko twabonye ko nimba equipe kura kamaze gukoroka mugashise ngaha ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanjye nashimva basigaje match 6 muri match 6 twasinze mu zitanu dusindwa imwe gusa equipe iba irarokotse gutyo ha mu mwaka ukurikira ijya equipe nyene yagomba ikoroke ikiradoga mu cicaro ca mbere atari Imana nta wundi muntu yokora ikintu mwene ico ni ubuntu bw'Imana umva je kuba ndi ngaha anye nimba nkihagaze ngaha nimba nk'ikintu umupira w'amaguru no munsi ni ubuntu Imana yangiriye amen Imana irafise inzira zayo Imana iradukora ko Imana yabikoze iciye ku batumwa bayo nukuri urakoze ku dushingira iyo nta ingene wakoze ku buntu bw'Imana ariko ubanje kureka kuyibangikanya
ego imana kugira ikore mu muntu birasaba yuko tutayibangikanye. Imana nimwe, imana y'ukuri nimwe, nta mana zibiri zihari. uwayitumenyesheje n'umwe, umwana wayo Yezu Kristo. Ubumenye rero Yezu Kristo akabona ubuntu bwayo ntashaka kubwigungana. None Fere, umaze kwakira Yezu akakugururira inzira, ibitangaza bigakoreka muri uyu mugwi washikiyemo, ubwo buntu bw'Imana uri kubusangiza abandi gute? Ko Yezu n'urukundo, ubwo rukundo uri kurufashisha abandi gute? Nibaza yuko ico ubuntu bw'Imana bwakoze muri wewe nuko bwakugize nawe umutumwa muri ubu mwuga wo gukina umupira w'amaguru. Nturi kura wiyugaraniramwo, nibaza ko hariho icinema y'Imana iri kirakora muri wewe. Ku by'ukuri umaze gutahura ubuntu bw'Imana, icyo Imana yagukoreye, urabona ko atari ingufu zawe. Kuko je ndazi ngena nashyize muri kino gihugu cya Sweden, nukuri ni igihugu sinigera niyumvira ko nzoba ngaha. Mugabo nawe mfise indoto kini Buraya, sinarinzi yuko Imana izonzaranga muri Sweden. Urumva n'ubuntu bw'Imana. So umaze gutanga ubuntu bw'Imana, ubona ko atari ingufu zawe, atari inkomezi zawe. Umva ibintu byose ufise Imana iba yabiguhaye. Umaze gutahura ijyo jambo yuko ivyo mfise byose Imana yabimaye, kandi itabishaka yari kungumiza muri Afrika y'Epfo. Urumva ko yankuye muri Afrika y'Epfo inzana ngaha igashikana ngaha ku butare bwo muri Sweden. Urumva ni kuvuga yuko yari mfite imigambi myiza, urumva myiza cyane, nkuko wavuze ati Imana nibangikanye. Urumva Imana ushaka yuko uyiha kibanza cyose kugira yikore. Kandi ivyo ndashaka kubishingira nuno munsi ubuzima bwanje bwose ni Imana yonyene, kuko mbona ibitangaza buri munsi by'Imana yaminkorera buri munsi. Urumva nanjye naciye nahura ibanga, mvuga ati none ko Imana yankoreye bino byose, ni giki nohe Imana ifise byose. Urumva mugabo hari ijambo ry'Imana ritubwira ni ukuri, iyo jambo rigendeyeko Imana izakubwira neza. Kuko Imana ivuga ati icyo ukoreye mugenza ubugikoreye Imana. Kuko je niyumvira none Mana ku buntu wangiriye, kungene wankijije, aho ngejeje uno munsi. Kuko igihe nari ngwaye kijagiye, aho naca hose abantu bambona nabi, naboneka mubi, naba mu kibuga na hanze y'ikibuga, ikintu cyose nakora n'icyafata. Umva nabana nk'umuntu waburi kiri ngaha mugabo udahari, utaboneka, abantu bose batakubona. Urumva nasa cyane mvuga ati Imana ni giki nonguha kugira ndakwereka urukundo nanjye ndagukunda. Imana ikivuga ati, ngiye gusoma muri Bibiliya, Imana ivuga ikintu cyo zokorera mugenza uzobigikoreje. Nicyo gituma naciye nahura rero cyamvuga ati ndabwira madami tugiye muri vacances Burundi, ndamubwira madami tugende kuraba abatishoboye. Urumva tuja ahantu hitwa Igihungwe ibubanza, tugiye gufasha abana baba hariya anye, kuko tumvise ko ari abantu bibagiwe. Urumva abana batajya ku ishure, kandi kuja ku ishure ari ku buntu. Tumva ko abantu babaye mu buzima bubi cyane. Urumva tuvuga ati reka tugende tubarabe, tubagendere. Urumva dukina agapira, ko sanze ndumukinyi umupira, dukina agapira kugira tubereke yuko nabo nyene bashaka kuba nkanje, bakagira iteka. Uba nabo nyene bakagira avenir, bakagira n'icizere yuko nabo nyene bashobora kuba abantu bakomeye, uba ico bishikana ko mu buzima bw'ejo. Kuko nibikorwa nasanze ndabikora kuva kera, byo kuza gufasha mu mavuriro, gufasha abantu bagwaye. Kuko je kuva nkiri muto nafise umutima wo gufasha. Nigihe nari bwamenye Imana, nari bwagira imigenderanire n'Imana, nari mfise ujya mutima gusa wo gufasha abantu, sinakeneye kubona umuntu amerewe nabi. Urumva mugaho igihe namenye Imana cyane ahura n'ubuntu bwayo, biba urukundo rwaciye ruduga gusumba. Umva urukundo rwo kwiyumvira abandi. So ngiye hariya Igihungwe cyamvugane nibyo bana abantu tugiye gusangira Noeli agafana, mugabo turabaho gafana no munsi, mugabo ejo naho bizogenda gute? Nico tuje mbwira tuvugana madame namubwira ni ubona gute tubanza ava yuko tugenda gukina umupira duvaho gafana, tushike mu miryango yabo.
twicarane nabo aho baba mu mazu yabo turabe ingene babayeho kugira kumbure ejo cyangwa hirya y'ejo turashobora kugaruka hano hantu tumenye ubuzima bwabo ingene bumeze n'icyo twabafasha muri kazoza tugiye aho baba nukuri abo twajanye bose amosozi yarakose abo twajanye bose amosozi yarakose ura ubuzima babayemo amazu babamo bamwe baba mu mazu imvura yamiragwa buri munsi imvura iguye nibaryama imvura iguye nibaryama inzu zabo inzu z'ivyondo nkanje ngenda ndayegamiye gutya ari kibomoka kisenyuka umva barara amaso hari umuvyeyi atubwiye ati je imvura iguye no kuryama turyama n'abana ndabavyura nkabafata ukunye hamwe inzu yogwa yotuma ingwa ko jewe muga abana nibashikiye agakingira abana hariho n'uwundi yatubwiye ati raba je nk'ubu njyana kora akazu kabo ari gatoya raba je njyana amaguru yiwe arara hanze umutumbura indani muga amaguru ari hanze kubera ubuto bw'inzu kuko nayo mazu sayi wabo n'abantu barabiye amashamba zijya barimiramo hama bakaca bubaka utuzu toya kugira babacungire urumva tuzu abatuzi tumeze nabi urumva uravye nta muzu bagira abana nta birato bagira urumva barashobora kubara nk'ibisi 2 cyangwa 3 badafungura babaye mu buzima bubi cyane urumva twese twarakureye amosozi hariyo n'abamafisa abana bibimuga urumva kubera iki kubera uburyo hariyo n'uhundi akubwira ati je muri famille yanje navya abana 8 mugasigaranye umwe abandi vyagenze gute abandi barapfuye benshi bafuye kubera malaria benshi bafuye kubera kolera benshi bafuye kubera kutagira amazi urumva no ukumva ko ari ibintu by'agahinda cyane ukumva umuvyeyi ko afisa agahinda mu mutima yarafise abana 8 mugagasigara umwana umwe cyo tuvuga ati no buno buzima kweri si ubuzima bwiza no kuri tuvuga twe ko twamenye Imana ni giki twokora kuri bano bantu cyo tuvuga ati cyatucamwe na madame cyo tuvuga nabanje abantu abari none tubona mufise ingorane nyinshi mugazo ngorane zose nazo twomara mugabo ni giki kintu kimwe ikintu mubona twabafasha muri kano kanya bacha tubwira twe mudufasha ikintu cyo gufungura cyo tuvuga ni ikintu cyo gufungura cyo tuvuga ati naco reka tuzoraba hama turakora evenement yacu turakina umupira turasangira ufana hama je na madame tukuma dusubira inyuma cyo tuvuga ati bano bantu kuri bakeneye gufasha cyo tuvuga ati bano bantu twabafasha bose mugabo kuri situation twabonye twobura icyo tubafashije tufatire ku buryo bwacu nitwobura cyo dufashije basi ndufashe bose muga tugira umwe canke babiri dufashe muri bajya abana tugira umwe babiri dusubiza ku ishuri urumva hama turagira icyo twace tugira icyo cyizere cyo kugura fondation dushira hamwe kugira tugira icyo kintu tukigire kugira burya iyo yaba dafise fondation biroroshe kwibagira mugabo ufise fondation biratuma uba ufise ikintu ufatirako kugira ubandanye kugira ejo uzoshike kwindi ntambwe nejo twaciye tugira fondation kandi fondation yaciye itugura n'imiryango kuko twaciye tubihimiriza n'abandi tubasaba tubabwira situation y'ukuntu twasanze mu gihugu iwacu n'ukuntu abantu bamerewe ukuntu babayeho nabi ukuntu abantu bako baratakaza ubuzima kandi dushobora kugira icyo dufashije cyane ndahimiriza abandi abo tubana ngaha muri Swede nabo tubana mu Burundi ahantu hose hatandukanye tubabwira ati nimuze nukuri dufashe abantu kuko mu gufasha abantu ni nkuko uburoke ubuzima bw'umuntu kugira Imana ivuga ati hariho abantu benshi bavuga ati je ndakunda Imana nyene gukorera Imana iciza igiki mugabo ugasanga Imana kwijambo ivuga ati kigikore mugenza ubugikoreye Imana nico gituma amagara abantu vuga ati dufashe abantu cyane bajya abantu tuba tutazi umva atacu dufana urumva kuko usanga bo bamuza bubaye nabi bo batagira nuho bikora umva nkatwe bose usanga ari usanga dufise inshuti bashobora guhamagara naka iyo naburaye nkagamamagara naka akamumunyo akagege mugabo n'abandi batagira nuwo bahamagara iyo bagwaye atagira nuwo
nuwo yitura nuwatabaza urumva bajya abantu nukuri ubashitseko ubushitse ku mutima w'Imana yego cyane naco gituma cyo kidumiza abantu vuga ati kuko je na madame cyacu tuvuga ati reka muri amafamiye tubona n'amafamiye menshi ushobora yose tuvuga ati reka dufate famiye zine dufatangura na famiye zine iciza cama kigiraho gihera tuvuga ati reka dufate famiye zine tuzoze turazifasha buri kwezi kuko nico kintu twabonye yuko kibahangayishije cyane urumva kuko benshi hariya n'abarimyi kandi nabo barimira amatongo yabo barimira abandi urumva igira urima ugasanga ugira wimbure haca amezi n'amezi none ajya amezi ukurarima uri kubaho gute urumva amafaranga babahemba n'amafaranga makeya cyane batubwiye ko babahemba amafaranga 5,000 atani kilo cy'umuceri arimo kivamo urumva bica bigorana kugira babayeho ubuzima bwabo usanga babayeho ubuzima bubi cyane icyo gituma cyatuvuga tuja hamwe tuvugana tuzoze turabaha basi ico bofungura buri munsi atume bafungura basi kabiri ku munsi saa 6 no ku mugoroba turabe ko abana bova mu mabarabara bakaja ku mashuri kandi no kuri turabishima Imana kuko abana ubunye babana twafashe ubu baraja ku mashuri cyaturonga mbere n'abandi baza gushigikira cyo cyumvira bavuga ati nanjye ndafashe famille abandi bavuga ati nanjye ndafashe indi famille n'abandi bavuga ati nanjye ndafashe ayo n'abandi babaswedwa nabo nyine byabakoze ku mutima bumvise ko ari abantu bakibaho muri iyo situation nabo nyine bavuga ati nanjye ndafashe famille muri kano kanya tugeze kuri famille 12 abantu barenga 35 mwatanguye muri wewe na madame umva amafamiye dufashe ubageze kuri famille 12 bwa buntu bw'Imana ukwemera kubyara ubuzima Imana yafise kuntu ikorera nimba tubatangiye na famille zino tukadufigeze kuri famille 12 n'ubuntu bw'Imana dutumirira abantu bose bakora dukurikirana kuri Action Vibes TV murumva ni special Coupe du Monde inkini Imana irazicako kugira ngo isubize iteka baye ubuntu bw'Imana bwagaragaye mu buzima bwa Frederic Sabiyumva buriko burabya ubuzima kuko yemeye iyo Mana igafata ikibanza mu buzima bwiwe yarashitse hari igihungwe ntiyagiye muri vacances ntiyagiye kwicarira muri maison de passage yaramanutse hariya arashikira bwa buzima butameze neza bwa bene wacu none uyu munsi hari abantu bariko baramwegera bashika kuri 35 n'abaswedwa barimwo none wewe uri kuradukurikirana Sabiyumva Frederic ari nga mu gisagara ca Vesteros n'umuprofessionnel wacu arafise fondation yukugira ngo abo bene wacu bamerewe nabi nagashusho k'Imana ati ico muzogirira umumwe muri abo bato tuvukana nije muzamukigiriye duheze dushigikire ico ciyumviro nukuri iciyumviro ciza cane kandi arikakora kuko yabonye ukuboko kw'Imana mu buzima bwiwe none Frederic nukuri urakoze cane kuri iyo ntahe turaguteye intege ubandanye ntihagire ikigusubiza inyuma igihe cyose uzoba ukibishobora mbere uze urainspira n'abandi numvise yuko ari abaguhamagara bakakubaza ingene wabitanguye yego ndazi ko rero bamwe bamamagaye babaza be wabigenjeje gute kugira ushike ku cyo cyumviro cyo kugira fondation ujya gufasha abandi bantu je nabwiye ati kibazo cyose zo ufise nyegera kabisa nzo kubwira uko natanguye ukene kwifadikanya natwe uze ukene nawe nimba ukene ugira fondation nawe nkanje uze ugire fondation kuko nkujya wavuze ati 35 dufashanya ahubwo nabo dufasha kuko ni imiryango 12 igize n'abantu bose 35 urumva nibo dufasha nibo tugeze ko muri aka kanya naco gituma nagoma mimiriza n'abandi bantu sabe n'abandi bantu bafise umutima wo gufasha no kuri baze tuje hamwe dufashe cyane mu gihugu ciwacu kuko abantu hari abantu bamerewe nabi cyane kandi bariko baratakaza ubuzima nagomba nsabe abantu bafise umutima w'urukundo wo gufasha abandi baze tushigikirane
kugira dufashe banaho nikora cyane cyane abantu bibagiwe urumva cyane cyane hari iwacu Burundi hari abantu benshi baba mu buzima bubi cyane urumva batagira umuntu bikora ko urumva batagira amazi batagira imfungurwa batagira aho barara batagira impuzu urumva ikintu cyose umuntu wo bufise ku mutima ubona ko ushobora gufasha turabaha ikaze turafise fondation yacu fondation ikaba yitwa Frederic Nsabiyumva Foundation murashobora kutwakura cyangwa kuturondera kuri page ya Facebook na Instagram fondation iri kuri izo page zose ndababwiye cyangwa mugasha kuri jewe nyene kuri kuri Instagram na Facebook yanje cyangwa mugaca ngaha kwa Patri naho nyene murashobora kuturonka kugira turabe tuje hamwe n'ukuri dufashe ubwo gwaruka dufashe abo banaho nikora kuko turabona yuko bakeneye ubufasha. Murakoze cyane Fondation Frederic Nsabiyumva hano mu gisagara ca Västerås mu gihugu ca Suède yashinzwe n'umukinyi akina ku rwego mpuzamakungu Frederic Nsabiyumva bivuye ku buntu bw'Imana yamukoreye yagira hagarike carrière ariko yakiriye Imana mu buzima bwe akakira Yezu nk'umwami n'umukiza inzira zirasubira kuguruka uyu munsi akavuga ati ici Imana yankoreye nta wundi mamagariwe kugikorera atarujya tuvukana ari mu bihe bibi amerewe nabi uyo nawe yagiye kumusanga hari yagihungwe majambo bubanza agiye muri vacances murumva ibyiza umukamakora none mwebwe muri nga muri Suède mwebwe mukunda inkino mwe muri kwadukurikirana hano kuri Action Vibes TV murashaka gufasha mutwegere tubabwire ivya Frederic Nsabiyumva Foundation muce kuri Instagram muce kuri Facebook nukuri ntihagira umuntu agumya amaboko ayazinze wugurura amaboko kugira ngo hagire umuntu ashobora gukira. Urakoze cyane Frederic ingene waduhaye akanya byerekana by'ukuri uyo mutima Imana yaremye muri wewe kuko abantu bari ku rwego rwanyu mushobora gufatirwa na byinshi canke mugashira ama condition ariko ingene mwanyakiriye ndabandikiye mukampa akanya nagira ngo ndabikengurukire cyane subira kumenyesha abadukurikirana kuri Action Vibes TV fatuti iteka ryacu twese umuntu wese eje akaguhamagara umuhiteka biraheza bikavyara ubuzima urumva Frederic kunyakira biriko biravyara ikindi ciza kenshi ciza kirapfa kubera abantu batakiranye mwiteka ryabo none twagira ngo dusozerere ngaha kino gice ca kabiri tuzoronka kandi kajyo ariko mu guheza mu gusozera mushitsi wacu Frederic nagira ngo ndagusabe ukeze umukinyi musanzwe musangiye gukinira umugwi w'intamba mu rugamba gira umugisha Jean Claude yaraye atahukanye igihembo agashimwe kumukinyi w'umwaka hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Jean Claude gira umugisha nkuko twama twateye ama blague muri equipe nationale nagoma ndagukeze kandi félicitations encore kuri ako gashimwe waronse si bose baronka ako gashimwe urumva iyo ni intambwe ya mbere kandi nugarukire ngaho urafise avenir nini ya cyane imbere yawe mu buzima mugabo nubibagire ifo kuguma witwara neza humble yourself umupira ugira ushike kure bisaba kwicisha bugufi ndazi ko Imana izo kugira neza kandi ugiye gushika kure ukabarurangiranwa tukakubona no mu mahigana komakomeza buraya byose birashoboka kuko qualité urazifise talent urayifise urumva inguvu urazifise urumva ndibaza yuko Imana izo wagushikana félicitations encore Imana ibandanye kuja imbere
Ego gira umugisha Jean Claude turagukeje cyane kuri Action Vibes TV Special Coupe du Monde 2026 bagenzi bawe Yusuf Ndayishimiye wo muri OGC Nice nawe nyene be na Basaido baherutse kugira igikorwa cyo gufasha ngirawo baramutsa nabo nyene urumva yuko muri ko muratubera ba ambassadeur wa mupira kera bavuga ati n'umupira w'abantu baja guhereza mu ntahangwa ubu muri ko muraba abantu mutwibutsa ibikorwa byiza barakinya urukino kuri stade Intwari bararonka agaseke bashira abantu bantaho nikora n'ikintu kiriko kiratera iteka cyane inkino mu Burundi. Ego nagomba nabakeze nabo nyene Ndayishimiye Yusuf nibazongiza Saido kuko bakoze ni igikorwa ciza cyane cyo kwiyumvira abandi bantu urumva uko umaze kwiyumvira abandi bantu n'Imana iraguhezagira kuko ni ijambo ry'Imana rivuga nibanga ryo gutunga no gutanga. So nukuri ni kintu ciza bakoze kandi bari bagikoze mu mwaka uheze n'umwaka wasuye kugikora ni kintu nanje cyangoze ko cyane ku mutima kuko nanje ndifuza ko twofasha abandi twofasha ugwaruka urumva numvise ko bageze ikintu kumwe na kijya ni kintu ciza cyane kandi no bankuraje ko batagarukira ngaho onye babandanye bafasha kuko iyo dufashije abandi bantu aba ari kintu ciza cyane kuko si twese dufise uburyo urumva Imana yaturemye gutandukanye buryo ufise na kijya gike ugagisangiza n'abandi ni kintu ciza cyane agomba ndabakeze cyane kuco gikorwa ciza bakoze naba bashigikiye bose ndabakeje kuko si bo nyene bavyifashijemo bari kumwe n'abandi urumva nabo nyene ndabakeje nabo nyene bagira uwo mutima wo gukora no gushikira ku bandi tugende tudomeka Action Vibes TV ngaha kugira ngo iteka rishikire nabo bibagiwe ni ari special Coupe du Monde turi kumwe na Ferre Sabiyumva Frederic mwibuke Sabiyumva Frederic Foundation Imana icako kugira ngo ishikirize iteka abibagiwe dusozere muhoza umuryango w'umukinyi wa kiriya gihugu cabafashije gushika ngaha Jayden Adams yakinye muri Coupe du Monde ariko yashengeye yari umukinyi mwiza cyane wa Mamelodi Sundowns ego nabyo nyene birimo urukundo guhozanye nagomba moza umuryango wose wabuze n'igihugu cya South Africa na equipe nationale kuko ni bintu byabiteye agahinda ko yarakira umwana muto nawe yarafise indoto zo gushika kure ariko urugendo rw'iyoga rwabaye rugufi rwagarukiye hajyanye so nagomba ndabahoze imiryango cyane ko tuzo they are in our prayers, their family and na equipe nationale hanini kuko turazi nk'igihugu cye nabayemo igihugu cya Afrika y'Epfo imyaka yose nahamazemo ingene nabonye igihugu kimeze n'abantu baho ingene bameze nukuri birateye agahinda kubona umwana nk'ujya anye akiro giheza Coupe du Monde urumva akiyumvira iyindi etape agiye gushikako mugabo nuko mugabo tubahoze kabisa tuhoze na fraternité football yose ya Afrique du Sud ego cyane ko yaraherutse no kubura inakuru gihari muri Coupe du Monde turahojeje rero fraternité ya football umuryango w'abakunda inkino kuko twese twakozwe ko nugo rupfuguyo mukinyi yarakiri muto bariko baritegura kuja muri stage muri Autriche muri Mamelodi Sundowns imbere yo gutangura saison ni kintu kibabaje ariko bwa buntu bw'Imana budusaba ko amatwiteguye buri munsi tukabaho turiko turakora ineza kuko tutazi umunsi nisa aha rero niho dusozereye Frederic Sabiyumva wakoze cyane usozere ugira akajambo ubwira ugwaruka go ngaha ruri nyuma yawe gwavukiye ngaha ruriko ruraca mu makadema atandukanye urutere
urutere intege hanyuma tuce dusozerera kuri iryo jambo kuko we uri ngaha nk'umu ambassadeur adasanzwe kugwaruka rwacu eka no ku barundi muri rusange. Ego nagomba ntera intege ugwaruka ruba ngaha muri Swede n'ahandi muri Europe mu micungara yose y'Uburaya mbere n'abari mu Burundi bose ko nobabwiye ko batocika intege kuko Imana ashize muri wewe izagerageza. Imana nimbara guha vision, nimbara guha itala, ntucike intege. Kumbure hari urashobora guhura n'ibintu byinshi biguca intege bitandukanye urumva, ariko ngoma nakubwiye ntucike intege kuko nanje yo ncika intege sinakuba ngeze ngaho no munsi. Sinanafise ikizere ko ndumva nafise indoto zo gukina Buraya muga sinarinze ukuntu nzowashikayo. Urumva hariyo ibintu umuntu ucamo hura navyo mu buzima ugasanga biraguciye intege. Je nagomba ndababwire yuko byose bishoboka. Wowe izere, gira discipline, wumvira abavyeyi, ndazi ko indoto zawe zozishika kuko benshi usanga batumvira abavyeyi. Hanini ico nasanze urumva bakashaka kwigirira ivy'iwabo mugabo abavyeyi baragukuriye baragusumba nibo bakuvyaye bumvirize ko bagushakira neza kugira wewe mukinye kugira wewe mwana ushobore gushika kure hashoboka. Kandi nk'abakinyi babakina ngaha muri Swede cyane bakina ngahe Buraya mwe murafise chance nini ya cyane novuga hanini uko nimba umaze gushika ngahe Buraya imaze umukinyi ari i Burundi canke ari muri Afrika hariya afise indoto zo gukina Buraya mu mashampiyona y'u Buraya mugabo yumvira kugira azoshike ngaha niba ngahe bavi Buraya bagashika ngaha gukina ngaha. Ngaje ndashobora kuba example nk'abantu b'abarundi bakina ngaha muri Swede muri Premier Division turi babiri gusa mu bakinyi bangahe iyumvire abarundi babiri gusa mu gihugu cyose cya Swede. Muga mwebwe muri ngaha mwavukiye ngaha murafise chance hamwe utangurira muri academy yo ngaha urumva urafise chance yo kuja muri equipe zo ngaha ugakura urumva professionalism yawe itanguriye ngaha nyine nawe wavukiye. Muga abakiri baba Burundi bo bigenda gute bafise intambwe nini ya cyane kandi ukaje usanga baritanga cyane gusumba n'abari ngaha. Nagomba ndabahamagara rero ntihagire ikintu na kimwe kizobabuza kubahagarika gushika ku ndoto zanyu. Ni mwizere mwicishe bugufi mukore cyane. Nimba nashoboka kuva ngaha mvi Burundi wowe uri ngaha nigiki cyo kubuza. Ndibaza yuko na mu bizoshoboka. So nagomba ndabatera intege courage sana tugene kubabona ari mwebwe kazoza kejo muserukira equipe nationale yacu Burundi muyitwara Burundi muri Coupe du Monde kuko ni mwebwe kazoza kejo. Ni mwebwe twizeye muri no minsi basigaye bamagara kenshi aba binationaux bagenda kubarondera mu bihugu bitandukanye kandi ndibaza yuko ejo n'umunsi wawe aho huri aho uyicaye uri kurumva ino video ejo n'umunsi wawe. Urakoze cyane. Yari Frederic Sabiyumva umukinyi w'umuprofessionnel akina umupira nk'umwuga ariko muri uyo mwuga akaba yarawakiriye mu buntu bw'Imana. Mugende kuri Frederic Sabiyumva Foundation kugira ngo mubandanye mumva ingene mwo mufasha gukuza iteka mu bantu. Ni kuri ayo majambo yo gutera intege ugwaruka ariko ruravukira ngaha hanze muri Sweden no mu bindi bihugu mu miryango y'abamuka mu Burundi kubandanya impano yanyu kuko murafise opportunity. N'abari Burundi ntimucike intege mu makondisyo murimwo mugume muraba akakarorero hanyuma abavyeyi muheze mushigikira abana namwe muze muragamburukira abavyeyi habe ikiyago. Yari Padre Belanov muri special Coupe du Monde 2026 byari biryoshe cyane mugabo akaryoshe ntigahora mwitama. Mwibuke rero gufyonda kuri subscribe muheze kino kiganiro mugipartage mu bwiza mu buyenzi mu Kamenge mu Kanyosha. Inyuma ya kamera hariho umukunzi wacu Nicola Papa Nicolas avangaho mu Kanyosha. Urumva ni gisagara cyose ca Bujumbura muheze muce mudugana na ruguru hose. Frederic ntiwonjana ntagusabye ubwira abakunzi bakuzi bafyonde kuri abone hano kuri Axia Vibes TV. Nagoma nabegire mu ko muri umviriza mwese murabe no video nimwibagire gufyonda abone subscribe kuri Axia Vibes TV. Iteka ryanje ukwemera kubyara ubuzima. Bye bye.